Thank you.
ndabaramukije kuri uyu munsi uri hejuru turanezerewe. Mu mazina nitwa Nikitegetse Beatrice, ndongoye imbere y'amategeko ishirahamwe twikenure imfuvyi zitwenge, ryashize imbere gufasha abapfakazi kugira ngo bagire ibikorwa vy'iterambere bituma ku bwabo bashobora gufasha abo bana b'imfuvyi, bigashigikira abana na cane cane abana b'imfuvyi. Kuri uyu munsi itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na kabiri twari mu bihe dusanzwe ari mu bihe vyo guhimbaza imisi mikuru ya Noel na Bonane. Vy'ukuri ndavuga ngo tugire ubuntu bugeretse ku bundi, aho twabonye abashitsi batugendera kugira ngo bifatikanye natwe, maze abana b'imfuvyi hamwe n'abapfakazi bashobore kunezerwa muri ibi bihe vy'imisi mikuru. Turashimiye rero Holy Mountain TV, twabonye yatugendeye ituzaniye igikemani kinini, reka tuvuge ngo kinini kuko uyu munsi abapfakazi nabo bashikiriwe. Vy'ukuri abana bahora baronka, mugabo abapfakazi ugasanga ntibashoboye kuronka. Uyu munsi rero twumvise batubwiye ko Holy Mountain TV vyakunze kwidugendera kuko ishirahamwe Eniacor riri muri Canada naryo ryashizemwo ryaterereye kugira ngo batugendere. Turabashimiye cyane, by'ukuri n'umunezero. Abana baronse ibirato, abana b'imfuvyi baranezerewe cyane, ingene benshi harimwo bari basigaye bagenda miguruwazi. Abapfakazi nabo baronse igitenge, hari n'abari basigaye bavuga ko batakija gusenga kubera batinya ko basigaye agahuzu karabatabukiyeko, ngira ngo baraza kugira umwanya wo kuvyivugira. Sivyo gusa, twasangiye icakura ciza kabisa, icakura ca Noel, icakura ca Bonane. By'ukuri twatanze abandi kujya imisi mikuru ya Bonane, n'umunezero. Ico twovuga, turabashimiye cyane, Imana ibahezagire, Imana yuzuriza aho mwakuye. Turanezerewe vy'ukuri, mwabonye aka kanyamuneza kikari muri aba bana no muri aba bapfakazi. Iki gikorwa mwandikishije imbere y'Uhoraho, Imana ibahezagire. Amazina yanje nitwa Nizigimana Elsie Elizabeth, nkaba ndi umwe mu bapfakazi babari hano mu Kinama, muri zone Kinama, quartier Carama. Nkaba ndi umwe mu bapfakazi bafashwa cyane n'ishirahamwe TZ. Ku munsi w'ino munsi itariki 30 tuzuye umunezero udasanzwe kuko twagendewe abapfakazi n'imfuvyi, tukaba twahawe ibitenge. Abapfakazi benshi ngaha mu Carama bamwe bagenda gusa, abandi batashobora kuja gusenga kubera ko bumva isoni zo kugenda gusenga. Ariko ku munsi w'ino munsi twumvise kunezerwa cyane kuko tugiye gutangura umwaka mushasha turonse agatenge ko kuja gusenga. Hama n'imfuvyi na zone zaronse ibirato, batuhaye n'ifungurwa. Aha turanezerewe, twanyoye, twariye, turahaze. Turavuze ngo Imana ibahezagire cyane kandi ibasubirize aho mwakuye. Hama ishirahamwe rimaze ikiringo c'imyaka 5. Je ndi umwe muri bamwe batanguranye n'irishirahamwe. Nukuri sinidoga muri iyi myaka 5, baramfasha hageze mu kucenda amakaye y'abana. Mbere ndashima n'Imana kuko ndafise abana 3. Muri abo bana 3 umwe arangije ishuri uyu mwaka. Rero ibi ndabikeza TZ kuko bamfashe mu mugongo cyane, badufashe kandi kenshi. Imana ibahezagire kandi ibasubirize aho bakuye. Turashimiye Eniacor ukuntu batwiyumviriye ko bakaduha ibitenge kugira ngo natwe tuze duhimbaze umunsi mukuru wa Bonane twambaye udutenge twiza. Twongera dushima ukuntu batwambikiye abana bakabaha ibirato, kandi turashimye cyane. Aha turahaze ntimworaba, twanyoye, twariye. Twongera dusaba baduteye iteka nk'iri ntibarambigwe bame badushikako
kandi nyimba bishoboka baturonse imitahe kugira ngo abakenyezi natwe dushishikare kuguma twiyungunganya kugira ngo ntitube babandi baba mama bagenda barasegerereza mu barabara. Ivyo turavyanse byo gusegereza mu barabara, ahubwo dukoresha aminwe yacu Imana yaduhaye, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nzobahezagirira ibikorwa byo minwe yanyu. Natwe rero nk'abamama b'abapfakazi turasavye mudusabire, mudushikire imbere, mudusabire imitahe, tongera tubasabira umugisha ivuye ku Mana. Aho mwakuye Imana ibongerereza umugisha cyane, mwarahezagiwe. Amen. Nitwa Kwizera David Mwami, nkaba ndi umwe yaserukiye NHCOR sanzwe ikorera muri Canada, kugira ngo dushobore kuzana imfashanyo ngaha mwishira hamwe TZ, aho basanzwe barerera imfuvyi, bakaba bafise n'abapfakazi, bakaba bafise abana benshi bareze. Rero cabaye iciyumviro c'umuvyeyi Pasteur Charles ari muri Canada, yarafise icifuzo co gusangira Noeli n'abana b'imfuvyi. Niko kwiyumvira aravuga ati reka turabe ingene twokorana na Kwizera David Mwami asanga arongoye Holy Mountain TV kugira ngo dushobore kuzana ino mfashanyo ngaha. Twaje ngaha twazanye imfashanyo y'ibirato, kuko twasanze hariho abana bakigenda n'amaguru, twasanze hari abana batagifise ibirato. Twashimye ko dushobora kubazanira ibirato, ndetse iryo shira hamwe NHCOR igiyumviriye abana b'imfuvyi gusa, oya giyumviriye n'abapfakazi, aho byashoboye kuturungikana ibitenge kugira ngo nabo nyene bashobore kwambara. Twasanze hariho abapfakazi, abatama, abatamakazi badafise umwambaro. Umurongozi rero wa NHCOR niyo yaciye yumvira avuga ati reka nabo nyene turabingene dushobora kubagurira ibitenge, niko kuzana ibitenge. Reka sivyo gusa twazanye n'ifu kugira ngo bashobore gukora ubuyi canke bashobore gucumba ubugari, ndetse sivyo gusa twashoboye kuzana n'ibinyobwa kugira ngo dushobore gusangira nabo umunezero udasanzwe. Si ico gusa twagize, eka uyu munsi twashoboye no gusangira nabo ibifungurwa, twafunguye nukuri twahaze. Niyo mpamvu nirafate kano kanya keza ko gushimira ishengero NHCOR risanzwe rikorera muri Canada. Turabashimiye cyane ku kigoro mwagize, turashimiye umwungere Pasteur Charles kuri ico ciyumviro co kwifuza ko imfuvyi zitwenga, kuri ico ciyumviro co kwambika abapfakazi, ndetse n'abamufashije bose mu micungararo itandukanye. Bose turabashimiye. Turashimiye abashoboye kugira ico baterereye, abashoboye kugira ico bafashije kugira ngo uyu munsi abapfakazi mubona bashobore kuronka bino bitenge, izi mfuvyi mubona zishobore kwambara bino birato, eka aba bose bashobore gufungura. Ndetse twongeye tunashimira cyane rino rero ry'imfuvyi TZ ryashoboye kutwakira. No kuri turabashimiye cyane. Turashimira umurongozi wabo yashoboye kutwakira n'iteka, turabashimiye cyane. Twongeye kandi gushimira abamenyesha makuru bose bashimye gufatanya natwe kuri kino gikorwa. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Kwiyumvira abana muri TZ, ko TZ dusanzwe tuzi ko bafise imfuvyi nyinshi bareze. Rero babaye abantu ba mbere twiyumviriye, turavugane reka dutangurane nabo, cyane cyane ko twabonye ko ivyo dufise muri TZ bayikeneye cyane. Twari dufise ibirato, impuzu, turavugana bino bintu turavye amarero y'imfuvyi ni nyinshi, ariko vy'ukuri twitwaye muri TZ birashobora kugira ikimazi kandi bikagenda neza. Abana bafashijwe n'abana 50 nibo twashoboye kwambika ibirato, hama abapfakazi nabo twashoboye guha ibitenge abapfakazi 15. Ndetse sabo gusa TZ ifise, ariko abo n'abana bari plus vulnerable, bisigura ngo abana basinzikaye cyane. Bisigura ngo ibirato twazanye twashoboye guselektiona abana bake mu bana bafise abana benshi, twashoboye gufata bajya abana bake bakenye ivyo birato. N'abapfakazi bafise abapfakazi benshi TZ isanzwe ikurikirana, ariko twashoboye gutoramwo bake, ariko tubona ko ivyo bitenge babikeneye cyane. Abo batashikire nabo nyene bagire ukwizera, kuko Bibiri ivuga neza ngo niwe se w'imfuvyi kandi niwo mugabo w'abapfakazi. Iyo Mana nyene yaturungitse niyo yabiduhaye, niyo yakoresheje umwungere Pasteur Jacques
niyo wakoresheje ishengero NHCOR risanzwe rikora muri Canada, iyo mana nyene niyo ishobora kubikora tukagaruka, canke twe tutagarutse Imana igashobora kurungika abandi. Oya ntituzobana dufasha abana batezede gusa, kuko abakeneye ubufasha ni benshi. Tuzofasha nabo mu ibohero, ko no mu ibohero hari abantu benshi bakeneye ubufasha. Tuzofasha n'abari mu bitaro, ko no mu bitaro hari abantu benshi bakeneye ubufasha, ndetse tuzogenda dufasha benshi bashoboka. Ego sinashimye hama ku mazina nitwa Nduwimana Vasta, nkaba nserukiye abandi bana kubashimira kigoro mwakoze kuza kuturaba. Twanezewe cyane, twariye twanyoye n'ibirato twaronse. Hari bamwe tutari dufise uturato two kwirirwamwo twari twaheze, rero tuciye turonka uburyo bwo kuronka utundi. Turabashimiye cyane aho mwakuye, Imana ibahezagire yongereza aho mwakuye, vraiment Imana ibongereze imigisha aho mwakuye. Murakoze n'ubundi muzogaruke, turabashimiye cyane bivuye ku mutima. Ejo n'ejo bundi nimwaronka muzogaruke kuturaba, n'abatari twebwe n'abandi muzoguma mufise umutima wo kuja gufasha abandi. Murakoze. Turashimiye NHCOR ishanze iri muri Canada yadufashije ibirato, bakoze cyane. Imana ibahezagire aho bakuye, Imana ibongereze byinshi bisumba ibi baduhaye. Ikindi noba ndabasaba, turabasaba yuko mu kicenda bodufasha amakaye. Turabanyeshure dukeneye kwiga, duheze amashure natwe tuzo dutera imbere, duteze imbere n'abandi. Bishobotse n'udufungurwa turonse, ushaka kuturonswa turonke ivyo dufungura, tugira inguvu zo kwiga tubigana umwete. Murakoze.